Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze mu mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi turatangurira ku ngingo nkuru arizo zikurikira. Umugambwe Codebu iragi ryandadaye ubona ko ibikorwa byo kurwanya abarya ibiturire bikwiye gukorwa hisunzwe inzego zategekanijwe n'amategeko. Ivyo rero ngo bikaba byofasha mu kumenya ivyegeranyo vy'amadosiye hamwe n'amafaranga aba yarasubijwe mu kigega ca leta. Ibintu byashikirijwe n'urongoye uwo mugambwe hari mu nama ya komite nkuru irongoye uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu. Nayo ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Bubanza ngo buriko buregeranya intonde z'abigisha batararonswa agashahara kabo. Habo rero ngo akaba ari bigisha babakutsa kivi batararonswa agashahara kuva mu mwaka wa 2012. Ibi nibishikirizwa na Claude Badugaritse, umuyobozi w'indero aho mu ntara ya Bubanza, ashikiriza ko ubushikiranganje bakukira bwabasavye intonde gushika kwigenekerezo rya 30 kuno kwezi kwa nzero. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Reka tongere tubahe ikaze mwidonido ryano makuru tugiye gutangurira mu gisata c'intwaro ibereye. Umugambwe Codebu iragi ryandadaye ubona ko ibikorwa byo kurwanya abarya ibiturire bikwiye gukorwa n'inzego zitegekanijwe n'amategeko kugira hamenyekane ivyegeranyo vy'amadosiye hamwe n'amafaranga yasubijwe mu kigega ca leta. Ibi ni byashikirijwe n'urongoye uwo mugambwe hari mu nama ya komite irongoye uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu. Nayo ku kibazo c'ubukene buhanze imigambwe nkuko byashikirijwe n'urongoye umugambwe FNL Kefani Biza arongoye umugambwe ya Codebu nyakuri, ashikiriza ko ahubwo atari ko we wabibona ngo kuko umugambwe wose ufise uko witunganije. Cette réunion avec les membres du comité directeur national du parti Codebu, Conseil pour la démocratie et le développement durable du Burundi, Iragi Ryandadaye, Kefani Bizi, le président de ce parti, a indiqué que des actions pour combattre la corruption et les malversations économiques devraient être menées par les organes étatiques dans le strict respect de la loi. Dans le domaine de la bonne gouvernance, le comité directeur national du parti Codebu demande que toutes les actions soient menées dans le strict respect de la loi et que la lutte contre la corruption et la malversation économique soit effectuée par les organes de l'État prévus par la loi. La population devrait être régulièrement informée de l'état d'avancement des enquêtes sur les grands dossiers, comme le dossier relatif au barrage d'irrigation sur la rivière Kajeke et celui relatif au barrage hydroélectrique de la rivière Mpanda, ainsi que d'autres. Kefani Bizi fait savoir que le comité national du parti Codebu est préoccupé par le chômage au sein de la jeunesse qui devient de plus en plus endémique. Dans le domaine social, le comité directeur national du parti Codebu recommande que la plupart des élèves suivent un enseignement technique adéquat leur permettant une autoprise en charge à la fin de leur cursus scolaire. Un enseignement technique ou artisanal de courte durée devrait être organisé sur chaque école fondamentale au bénéfice des élèves qui n'ont pas pu suivre l'école post-fondamentale afin qu'ils puissent mieux s'organiser dans la vie quotidienne. À la question liée à la pauvreté au sein des partis politiques qui pourrait freiner leur fonctionnement, selon du moins la récente déclaration du président du parti FNL, Kefani Bizi a pour sa part précisé que chaque parti politique a sa façon de s'organiser. Il dirigeait ce qu'on appelle une opposition extra-parlementaire et il recevait les subventions de l'État que souvent il utilisait seul parce que cette opposition n'existait pas. Alors quand on a suspendu à partir de 2021 ces subventions, c'est vrai que oui, il voit que tout est terminé, mais pour nous, nous sommes habitués de vivre avec nos propres moyens. Le président du parti Codebu apprécie la tranquillité qui règne dans le pays, de même que la bonne cohabitation existant entre les partis politiques, malgré quelques manquements qui s'observent au niveau de l'administration locale.
muradutunge kuko haje inkuru iri mu rurimi rw'igifaransa mu gihe hari kuza inkuru iri mu rurimi rw'ikirundi. Tubandanye nano makuru mu gisata c'indero. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Bubanza ngo buriko buregeranya intonde z'abigisha babakutsa kivi batararonswa agashahara kabo kuva mu mwaka wa 2012. Ibi nimishikirizwa n'umuyobozi w'indero ha mu ntara ya Bubanza Claude Badugaritse, aho amenyesha ko ubushikiranganje bw'indero hari bwo bakukira bwabasavye kuba batanze izo ntonde gushika kwigenekerezo ya 30 kuno kwezi kwa Nzero. Amenyesha kandi ko komine hamwe n'abavyeyi basanzwe baterera mu buryo busanzwe buhabwa abo bakutsa kivi aribo basanzwe bafasha mu gutorera inyishu kibazo kijanye n'ubukene bw'abigisha. Ico kibazo cyane cyane habaye mu gucereza amaraporo kuri aha na hariya mugabo twe mu ntara ya Bubanza twari twarazitanze raporo z'abaheraniwe, ariko ugasanga hariho n'izindi ntara zitarazitangiza raporo. No kuvuga ubu baraduhaye itariki tutazorenza itariki 30 z'uku kwezi kwa mbere ko izo raporo tuzoba twazitanze kugira ngo bijya birarane vyose kuva mu mwaka wa 2012 gushika wa 2021 ko two bitanga ivyo birarane vyose abakutsa kivi batararonka kugira ngo ico kibazo gishobore kuva mu nzira. Ni kuvuga yuko mu misi mike abaheraniwe bose ubwo buryo bw'abakutsa kivi bazoshobora kuronswa uburyo bwabo. Ico kibazo kijanye nico abakorera bushake n'amakomine yarabonye ko ari kibazo kidasanzwe, kuko nkuko bayamaze nakira takimuhana kazi imvura ihise n'amakomine hamwe n'abavyeyi bamwe hamwe bace baravyifatira mu minwe. Ni kuvuga yuko dufashe nk'akaroro nko muri komine ya Mpanda abakorera bushake bose baronkera agasabuni biciye muri komine. Ni kuvuga komine hariho uburyo itanga, nka komine yonyene ishiramwo uburyo bungana ku mwaka ishiramwo uburyo bungana n'imiliyoni 15 kugira bushobore gufasha guhemba bakutsa kivi. Hama ubundi buryo hako ishuri riri kure rifise abana bake, hako umwana ari amahera menshi baciye bafata muri komine kugira ngo bose abavyeyi bose barere ku mashuri bace basangira ico kibazo. Wacu usanga hako umwe yoriha menshi kurusha ubundi ico kibazo abavyeyi bace bagisangira, kandi usanga haca hatangwa uburyo butavuna kuri bose. Kwa usanga nk'umuvyeyi umwe yarisha amafaranga 800 canke 1000 akacaja mu kigega ca komine. Ico kigega ca komine rero kikaca gihemba abakorera bushake kumwe bivanye n'ivyo baba barize, bivanye n'amadiplome bafise. Tubandanye nano makuru. Ibiganiro hagati ya leta hamwe n'amashirahamwe yari yarahagaritse ibikorwa byo gucukura ubutare ngo bigeze ku ntambwe ishimishije. Bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ubutare n'agataka Leonidas Sindayigaya, akavuga ko mu mpera z'ukwezi kwa Ntwarante ayo mashirahamwe azoba yamaze gusubira ku kivi. Leta yarashinze ingingo yo guhagarika amashirahamwe yose acukura ubutare mu gihugu cacu kugira habe ibindi vyigwa byo guhindura amasezerano twese duhurizako. Kuko twasanze ubutare Imana yahezagije igihugu cacu bungukira hanini ayo mashirahamwe, ari naco gituma leta yashimye kuba irayahagaritse. Aux sociétés minières qu'au Burundi. Cette extraction. Ariko twihweje umurindi ibiganiro turimwo bigezeko, turizera ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ayo mashirahamwe acukura ubutare ashobora gusubira gukora. Tubandanye nano makuru mu gisata c'ubutungane bunywanisha ijambo ry'Imana ngo bisanzwe bizwi ko rikoreshwa mu kwigisha abantu gukora ivyiza, ariko kandi ngo hanigera ishobora gukoreshwa mu kwigisha abantu mu gukoresha imvugo zibiba ugwanko. Bisigurwa na Dismas Ndayikengurikiye n'umuhinga n'umushakashatsi mu bijanye no kumbatira amahoro, aho asigura ko ivyo biba mu gihe abasigura iryo jambo ry'Imana bakoresheje ibitabo vyeranda babashaka kwerekana ko abo badasangiye bakora ibitari vyo. Ivyo rero ngo bigatuma ababayoboka baheza bagatahura ukutariko ijambo ry'Imana. Burya mu bihugu vyacu nk'u Burundi aho usanga abanyagihugu benshi bizera Imana, benshi ugasanga n'abakirisu, abandi ugasanga n'abamizirima. Byaribonekeje yuko baba abanyepolitike canke
indongozi zitandukanye iyo zitwaje ivy'Imana biratuma ivyo bavuga bigira inguvu kandi bituma n'abavyumva batumva kumengo ni jambo rivuye mu kanwa kabo ariko bakumva yuko ari jambo risunitswe n'Imana. Burya muzoshake mu birabe mu mashengero canke ahantu hose habera ibintu bijanye no gusenga canke n'amadini, iyo umuntu ariko aravuga rimwe rimwe biragora kumenya yuko ivyo avuze abivuze ku gahanga kiwe canke ko vyoba bihumetswe canke bisunitswe n'Imana. Rero benshi baca bikika muri ako gahubezi kugira ngo bikunde ko abariko barabumva babumva nk'abantu batumwe akenshi n'Imana. Ukasanga rero abayoboke babo bafashe ivyo babwiwe nk'ukuri kuvuye ku Mana. Ukasanga rero nk'iyo ari ibintu bibahamagarira kwanka abo badahuje ivyiyumviro biciye bibatuma ahubwo bagira n'ibikorwa bituma haba kutihanganiranira, ukasanga byavyuye akarambaraye. Akamo twotera twohamagarira abantu baba abishija mu ry'Imana mu mashengero yose atandukanye canke abahabwa akanya ko kuvuga mu mashengero atandukanye ko boraba ntimaze barikika inyuma y'ijambo ry'Imana ngo bavuge nabi abo badahuje ivyiyumviro canke batabona kumwe ivyiyumviro ibi canke biriya, kubera bituma ubwa mbere iyo jambo ry'Imana ritahugwa ukutariko nabo barongoye. Ubwa kabiri bituma abayoboke babo bumva kumengo ivyo bivuzwe vyahumetswe canke vyasunitswe nuwo bemera nico bemera ko ari Imana. Ukazusanga mu kuyoboka gukora ivyo bivuzwe umuntu ntiyumva kumenga reka yoboka umupastori canke umupatri canke umushehe yabivuze, ariko yumva kumengo ariko arakwirikiza icagezwe n'Imana, icyahumetswe n'Imana. Abantu bigisha mu ijambo ry'Imana mu mashengero canke bahabwa akanya ko kuvuga mu mashengero bofata ko karyo bahawe ko arakaryo ko kwigisha umubano mwiza, ko kwigisha kubumbatira amahoro n'umutekano, maze bigatuma mu kibano canke mu gihugu cacu abantu babana neza mu budasa bwabo bwa politike canke bw'imigambwe. Ni na hano rero duce turangiriza ano makuru twabateguriye uno munsi. Reka mfate kano kanya ko kubashimira mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyakurikira. Shimire kandi n'abagenzi banje bamfashije kwegeranya ano makuru. Ibindi biganiro kuri radio televiziyo Isanganiro birabandanya.